Reka subire ndabaha ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza muri rurimi rw'ikirundi. Ndabahe mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, iri niteka n'umunezero ntangere byuzura kubaha yambu banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV, isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu mutekano, mu ndero, hagati y'akazi na muntu makunguye kuri ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino. Reka rero mbagengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi, abari mu makungu ya kuri mwese ndabahaye ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru abigiriwe avugwa mu bisata bitandukanye. Reka rero mbahe ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha, akama ari amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 17 nyandagaro y'umwaka, inama y'abagenerali irateranye kandi ifise umugambi wo gushaka kubogoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Inama kandi bivuga ko kuri ubu ngubu yateguwe mu kinyigiro, ariko ikaba yitabiriwe na bamwe mu bakomakomeye harimo Reverien Ndikuriyo uramutswa umugambi ku butegetsi wa CNDD FDD, hakaza Honorable Agathon Rwasa ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye, tutibagiye kandi ko harimo na Niyombare Godefroid. Akaba rero ari inama yakorewe mu kinyigiro kandi ifise umugambi wo gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Ni inama kandi yateguwe ifise umugambi kandi nyene wo guhirika ubutegetsi bwa Ndayishimiye, bariko baravuga ko President Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu ngo ashaka kuba afata igihugu cyangwa se yamaze gufata igihugu mu minwe, ngo bigaragara ko yamaze gubohera amaboko imugongo abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye hariko arakora ibishoboka byose kugira ngo atahukane itsinzi mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko nanone hariko haragaragara ibihangange bikomakomeye biriko birashaka gutembagaza bamwe mu bariko barashaka kumugwanya, ariko akavuga ko ibyo byose azobikora yifashishije ingufu ziwe ahabwa n'ubutegetsi. Mu gihe kandi umugambi wo gutembagaza Ndayishimiye wamye itegurwa kenshi, aho yamye anidoga avuga ko hari bamwe mu ba macoco bariko barashaka kumutembagaza ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi. Aha yavugaga Prime Niyongabo uramutswe igisirikare cy'u Burundi, akavugamwo uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca, ndetse na n'uyu nguyu cyangwa se na Reverien Ndikuriyo uramutswa umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Na cyane rero ubona ko harimo impari hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho Reverien Ndikuriyo yifuza ko Evariste Ndayishimiye atosubira kurongora u Burundi, ariko binanone bica bitera ishavu Evariste Ndayishimiye, nawe akavuga ko azokora ibishoboka byose President Evariste Ndayishimiye azokora ibishoboka byose ngo Reverien Ndikuriyo atazomuhemana mu gihe akiri ku burongozi bwo kurongora u Burundi. Honorable Agathon Rwasa nawe rero kandi yamaze kwihuza na Reverien Ndikuriyo ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi, aho rero banavuga ko ngo Agathon Rwasa ngo mu gihe yakwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ngo azotorwa, ngo bitazomera nk'uko byabaye mu matora yabaye mu mwaka wa 2020, ubwo ngo yari yatsinze amatora ariko bikaza kurangira yibwe amajwi na zimwe mu ndongozi zakorana na Evariste Ndayishimiye. Ariko kuri ubu ngubu uravye indongozi zikomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi bose ubona ko bamaze gukura amaboko kuri Evariste Ndayishimiye, atanumwe ukimushigikiye. Ibi kandi bitera ubwoba bukomeye Ndayishimiye, ari naco catumye akora impinduka zihuse mu butegetsi, aho ndetse yaciye ashira ko leta shasha irongowe na Nestor Ntawontuye, akaba kandi yarasubirijwe na ariwe yasubiriye Gervais Ndirakobuca, aho byanoganwaga ko Gervais Ndirakobuca afise umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Iyo uravye rero muri iyi minsi ukuntu ibibazo bihanze abanyagihugu Burundi bitandukanye, harimo igitoro camaze kuba umuzi wibuye, hakazamo ubukene bw'amahera mva makungu, inzara idahera mu Burundi, ibi byose imiti yarabuze, igitoro caraduze, na carabuze, ibiciro ku masoko biraduga, ndetse n'ibiciro byo kwiyunguruza navyo vyabaye umurengera. Ibi byose rero bica bishavuza abanyagihugu Burundi, bakavuga ko mu gihe babona uzofata igihugu cy'u Burundi akagaragaza ububasha cyangwa se akagaragaza ko aje gufasha abanyagihugu Burundi, ngo bazomuyoboka kandi bazomwishimira, ngo bazanamufasha mu kugwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye.
muri iyi minsi rero cyangwa se muri aya mezi Evariste Ndayishimiye ariko arakora ariko araca ku bite no ku mabuye kugira ngo yereke abanyagihugu b'u Burundi ko ariko arakora ibishoboka byose ko kugira ngo bashikane ku mbona kazoza ya 2040 2060. Murabizi ko ejo yiriwe ku gihugu hariya ku rubibe cyangwa se yari yahuye n'igihugu ca Tanzania aho ngo bariko baratanguza umugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi, ariko ibi byose nubwo abikora n'umugambi wari warateguwe na kera na kare, ariko nyene ngo nubwo avyitwaza abarundi barashavuye cyane bavuga ko ibi ataco bibamariye, ahubwo ayo mahera yakayazanye agafasha kuzana igitoro mu Burundi ndetse n'ibindi vyankenerwa abanyagihugu b'u Burundi bakeneye. Kuri ubu rero inama y'ikibirira ko irateguranye, ikaba ari inama y'abajenerali batandukanye ndetse harimo na Godefroid Niyombare, ikaba ari inama yabereye mu Kinyegero kandi ikaba itabereye mu Burundi, aho biriko biranuganurwa ko yabereye hanze y'igihugu, ariko ikaba ari inama yateguwe mu Kinyegero ishaka gutegura umugambi wo gutembagaza Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ariko nubundi vyanka vyakunda Evariste Ndayishimiye arabogozwa kubera ko intwaro ye irarambiranye ku butegetsi ngo kandi biboneka ko yamaze kubehera amaboko imugongo abanyagihugu b'u Burundi rero bakidoga bavuga ko intwaro ya Ndayishimiye bayirambiwe. Naho ibujumbura ho aravuga ko hoba yafashwe ariko ngo yihereza ibifungurwa mu nzu y'undi muntu. Ku munsi kw'igenekerezo rya 16 Nyandagaro y'umwaka umugabo yarafashwe mu nzu y'uwundi muntu ariko arihereza ifungurwa, uyo abamuzi ngo bemeza ko ari umusazi. Abanyagihugu baho bavuga ko nubwo ubusuma ngo butamenyerewe aho ngo ndetse abiba bari bazwi ko biba ibyo mu nzu nk'ibikoresho, ibitungwa ndetse n'ibindi by'agaciro. Bamwe rero bavuga ko uwo ngo ari umusuma ngo ntiyoba yari yishwe n'inzara. Ujejwe intwaro uca kimwe ndetse n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Centre Ville bavuga ko ubusuma bwabaye bwishi bakwiye kwirarira kandi uwufashwe agahanwa. Bongera ko kandi bavuga ko uwushonje ngo ntakwiye kwiba ahubwo ngo yakagombye gusega, bityo rero bakavuga ko ngo ari ubusuma kandi buba bwateguwe. Mandi makuru kandi amadolari arenga imiliyaridi 2 ngo niyo azokoreshwa mu kubaka ibarabara ry'indarayi Uvinza Musongati. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 Nyandagaro y'umwaka hatunganijwe icese ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indarayi ihuza igihugu ca Tanzania ndetse n'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Igice ca mbere c'iryo barabara kikaba kiva Uvinza muri Tanzania gushika Musongati mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibirori byo gutanguza uwo mugambi bikaba byabereye Musongati mu ntara ya Burunga ku mupaka w'u Burundi na Tanzania, bikaba kandi byari byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta ya Tanzania Kasimu Majaliwa nyene. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye hamwe ndetse n'abashikiranganje mu byo bajejwe harimo kunguruza abantu n'ibintu ndetse n'izindi ndongozi zitandukanye. Amadolari y'amanyamerika arenga imiliyaridi 2.5 niyo azokoreshwa mu kubaka iryo barabara ry'indarayi nk'uko vyemezwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta ya Tanzania, umushikiranganje w'igihugu ca Tanzania mu byo bajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu Makame Mubarawa amenyesha ko uwo mugambi uzotwara ikiringo c'amezi 72 no kuvuga imyaka 6. Avuga kandi ko hari akarusho kanini mu bijanye no kunguruza ibintu icarimwe kuko nko ku miduga minini itwara amatoni 30 mu mabarabara asanzwe, ariko muri iryo barabara ngo ry'indarayi bakazocishwa imizigo ipima amatoni arenga 3.8 icarimwe. Avuga kandi ko azokorana n'umushikiranganje w'u Burundi mu byo yajejwe harimo gutwara abantu n'ibintu mu guhagararira ibikorwa byo kubaka iryo barabara ry'indarayi kugira ngo bizoranguke ku mwanya wategekanijwe. Ibirori imiliyoni 300
y'amadolari niyo Uburundi buzokunguka ku kwezi mu gucisha ibidandazwa muri iryo barabara ry'indarayi Uvinza Musongati nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye. Akamenyesha kandi ko iryo barabara rizofasha mu gutorera inyishu ikibazo cyo kunguruza ibidandazwa biremereye ndetse n'abantu ngo ku giciro gito rinafashe mu bijanye n'imibano. Ntahontuye kandi akomeza avuga ko leta y'u Burundi yemeje gukora ibishoboka byose kugira iryo barabara ry'indarayi ryubakwe atantamamyi nimwe ibayemo nk'uko yabishikirije n'undi ubwo bari muri ivyo birori nyene byo kugurura icese iryo barabara ry'indarayi. Mu yandi makuru kandi ibibazo Uburundi ngo burimwo vyoba biterwa cyane na politike mbi ya CNDD FDD cankwe ubushobozi buke. Abarundi kuri uyu munsi bahanzwe n'ingorane nyinshi zitandukanye, hamwe ndetse abategetsi baratunganya amanama ndetse n'abahinga ahavugirwa ibikwiye gukorwa kugira ibintu bisubire mu buryo ariko ntagishirwa mu ngiro, ahandi bagakoresha imvugo zerekana ko vyose bigenda neza. Amakuba Abarundi barimwo yoba akomoka ku bushobozi buke bw'abategetsi canke bikorwa nkana. Izo ngorane zifise ingaruka zihe ku bantu n'imibereho y'abanyagihugu. Ico rero bikaba ari bimwe ngo biribuze mu gukorwa mu kiganiro ciribuze gutunganywa kuri iri genekerezo rya 17 Nyandagaro y'umwaka, muraza kubishikirizwa ku buryo bw'idonido. Naho ryasiganwa ry'indara ry'imiduga ryari rimaze imisi 3 ryarasozerewe ku urwego rwa Afrika. Royal Team yo mu gihugu ca Kenya yari igizwe na Nasser Yassini ndetse na Katumba ari niyo yabaye iya mbere. Akabiri bari muri Sheffield Racing Team, abo nabo Vohla Samani Singh hamwe ndetse na Star Rock Drew Robert bava mu gihugu ca Tanzania. Aba gatatu nabo ni Nyerere Prince Charles ari kumwe na Nyerere Charles nyene. Ku ruhande rw'Abarundi umugwi wa Momo Royal Team ugizwe na Roshalani Muhammadi Abbas Batazira Momo ndetse na Bigirimana Christophe nibo babaye abambere. Abakabiri ni Masudi Fahadi ari kumwe na Yunusu Muhammadi. Abagatatu bari Faida Filiberi ari kumwe ndetse na mugenzi wiwe Ice Ichi Shatse. Victor Segasago buramatari w'intara ya Butanyerera ahereje yaraye ashimiye abateguye iryo higanwa akaba yanaboneyeho ndetse kumenyesha ko agiye guhimiriza abagwizatunga n'abanyagihugu bagira ico batwerereye kugira ngo iryo higanwa rizokorwe kandi rigende neza kandi ngo babonereho kumenyesha ivyo bakora. Asiras Pacifique Saguye ayoboye ishirahamwe Kabo Automobile yo mu Burundi akaba ndetse yamenyesheje ko muri iryo siganwa rigira gatatu rya Afrika ata mudereva canke umwene gihugu yagwaye kubera ivyo bikorwa kandi ko atasanganya ryabaye. Reka roshimire mwese mwariko munadukurikira mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri iyi saha twe dusozeje ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubageze ko gusambibuke gufyonda suivre pakataje ndetse na savone kugira ngo tujye tubana amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza kuri muresha kuyanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Reka ntere yambu abadukurikiraga, reka ntere yambu abariko baradukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia. Abari bari mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Abari bari n'intu hatandukanye mu makungu kuri mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Yara makuru yacu mwashikirizwa amakuru yacu nagasaga turasubira.